Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il n'y faut fresh sana kwere ko ni Friday kuryoherwa, ya vendredi yo vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Boss for real, that's my name. Uyu musi ni hangout na Barigume Regis, umuziki wa mwise Big Zoe. Ni Big Zoe yatanguye vibe ya rap, ni Big Zoe yatanguye freestyle, yiga muri 5e primaire. Reka ndagusigurira Big Zoe yavuye Big yaje rivuye ku mugenzi witwa Claude, aho yarafise isanamu mu nzi wiwe iri ku ifoto ya Big Notorious, umuraperi wo muri Amerika. Hama Zoe nayo isigura ubuzima bw'Imana. Today ni Big Zoe adufitiye ama hit song menshi atandukanye, ni Big Zoe amaze gukora ama collab menshi atandukanye, ni Big Zoe ushobora kumwumva muri album ya Big Furious, ni Big Zoe right now afite album yiwe igizwe n'indirimbo 10. Album yiwe yitwa gute? Sirwanje siyo yako. And today I wanna chill na Big Zoe aho yangendeye muhiri wanje, asanga niko ndapowesha chilinze. My brother aravuga ati reka nje kumupita urya mupeti. It's all about hanging out. Big Hala 5 kugira dutangure fresh rero grafere kuko yatanguye neza. Hari akantu bavuga gucanye nshuti zanje mwese muringa. Babahe muge mwisigare. Tune narashima nashaka saba imbabazi nimba muzima, abona babaje niba ndiko ndabwira ijambo ryanje rimeze nk'ibuye ritewemo mwiza, abababaye sori sinarinze ko mugamugira bobeho kuko ngira subi tende keep calm yari blage. Today I wanna say thank you to my family, my friends and my sister. BAG aka Ninja, aka Mamarayika Irabura, aka Apocalypse. Tunaendelea na aka bwana hizo kuna jiona za kumana je mgeyo what's up Friday ni wewe sasa papa utesa wenyene unumiye foko baraje gatese basho kwisiyamu ijya Florida dosho irarenze ndatomboye ko ntumiri mu iswa umwe ibintu utari mu iswa umwe nacho ndakwica kabisa. Big karibu muhira. Urakoze cyane gose. Je nibera ngahanye ni muhira ego burya ngenda kuzimana iki gafi. Reka tugire amazi. Si sasa aftari bado. Bado. Usabiyo sinateka. Sasa aftari bado. Babazi. Ngenda kwira amazi sha. Ego. Benda bayagisha mukurindira ko agaruka unzimana. Muva gutumucamo abashitsi mwe uko muradukurikirana mucamo abashitsi mwebwe. Kabisa. Je nitwa Regis Barigume aka Big Zoe. Nkuko yabivuze je ndumushitsi akorera kuri ya principe kugira ngo bashitse muhiriwe. Inkuru niwe yari yaziteguye none aratevye kuza je nazo mfise ndabatera toto. Okay, karibu sana. Amazi araje ndasubije ijambo kabisa. Anaitwa BAG na Bills. Cheers papa. Umeze neza? Glass. Yeah. Cheers ya maji jo barakwanza na yo na sio ni hivyo. Cheers ya leo jo barakwanza. Wewe ko aliingia kumenya kumba yuko ngiye kumenya vuba ko umuntu yagize cheers. Tunafuka tunakuma. Na journalists. Biko na mategeko mingi na wazanje bana bitushindaje. Kwa sababu nyingine tulikuwa mtufanye form kizamani mu match. Hayo ni birefu babangu sana. Babangu pera na maso yake. BAG. Yes. Big Zoe. Tenda joye kwanza kumwe nawe. Zibaza yuko is a blessing. Vocal legends. Nakuze ndakumva, nakuze ndakubona, nakuze mva kwishuri numva maradiyo. Mutumire wacu uno munsi ni Big Zoe. And right now nataka ni chill na wewe. Ikintu mutumire wawe uno munsi ni Big Zoe. Ni Big Zoe. Sitawende kandi byo kumviriza cyane. Ndakeneye kumenya hari ikintu nigeze kumva ko umuntu akijijwe ubuzima burahinduka. Bagiye mu bundi buzima. Weekend za Big Zoe before tarakizwa weekend yo zari zimeze gute. Ahantu namasokera misi yose sinigera murana Big Zoe. Ngaca nyimvira tano ni Big Zoe yasokera no ameze gute, Big Zoe vibe yo imeze gute before tarakizwa BIG. Weekend za zari zimeze gute. So muri adolescence. Bon, ntarakizwa bijya abantu bita weekend je byatangura nka mercredi uko. Unakula show kwanza mercredi.
byatangura nka mercredi bon warumva nyene bamwe show twayiriye itarabashoye gushira ku masnap tuyikonsoma en totalité ata telefone ataki muzika ari wose n'ibiki ego bon murakunda kubwira abajama bagafara ubutwenga ndabwiye ko narize nkizwa ntaraja muri boîte abacabwira ngo ntibyashoboka ashizabya nibazi gituma ni narahabura amahera bariya kuri boîte ku muryango nkumva ari miliyari bitatu mugaze ni nabake mukati ego ko uri mugumu si tumugumu narasohora mugana yasorera bivanye n'akamaro k'ikintu kabisa biva ku rero ubona handi weekend bon biracitwa icupa cyane kujya nyene kubona abonye inzoga zaragize amayike asigara y'amabeshura abona kumenya abakobwa bitwa mutu abakobwa asigara y'amabeshura ababaju ibiki kabisa tuzira ko abakobwa rero urumva wewe ijya myaka ni wa nyinzoga ni wagiri kutarakizwa hanzi imyoga nta mayike twiga turazi ikindi cyari kiyeri point kabisa and right now Big Zoe amaze kwakira gakiza weekend zimeze gute ziganye tuja kwa mwekize kuomba kwenda mbele bon urumva weekend nyine bari weekend habarimo mama yo kuruhuka akazi kwanza akazi kaba kahari niki kabisa nibaze ko iki byukuri tutanye turashyamo cyuko n'abandi mukizwa cyane kinaza ko akamaro ka weekend nyamukuru ari guhindura activity kugira ngo lende zoje ukazi umeze neza gusumba cyane usubire mu byo ukora mu buzima bwa misi umeze neza gusumba donc ntibisaba ko uyu kubera kijijwe gira weekend y'ukuri yakorera kijijwe gira weekend ya kuriya twese weekend zacu zari sanse ko weekend zidutegura kugira lende tuzoze tumeze neza gusumba turi en forme yego ntitugaruke turushije turushije vendredi dutashe urumva we jewe bon vendredi sibya bine byo kuja kwinjoyinga hariyo pari anana bon pari rashobora kuba mugabo nk'ikiyo guhera turazere kandi gatondo za kuja ukazi donc rashobora kudu kabisa kenshi ababiri tukina basket dukina vendredi donc aprenye na masaya kazi bandije jakina basket abapoa teri muri sangira ubuzima bukabandanya uraherutse Big Zoe kwipimisha ibiro wasanze 115 nibyo gatatu yes ndachere ma 50 combien 50 bon maigre pesant ni maigre pesant ni hatari kabisa hiyo mabosi hawapende kunene mabosi mnene bagi sana hivi ni fresh mabosi unakuwa tu mko hivi wamenze unanichokono nafanya sinjo jina lako lakini mimi ni kamboss sinjo fresh tu acha ni vibe nani nitaje jina lako tu BIG reka twinjire mu kazi kawe watanguye rap kiri muto freestyle za atari mu quartier utanga vibe imeze neza mugabo kimwe mu kintu ushaka kumenya umuntu ambwiye ati nyereka ama fact atuma Big Zoe ari mu happy wakomeye no yavuga bivanye n'ama featuring umaze gukora sivyo mugabo bambwiye ati haje mu artiste avuye hanze akaza avuga ati Big Zoe ninde Big Zoe ameze gute agira iki ni Big Zoe tujye kuri ama numbers kuri YouTube naduga n'izina ryawe indirimbo zawe zirahari zigakundwa mugabo ugiye kuraba numbers views nibiduga ukuntu ndamuzi Big Zoe bifiraga Big Zoe bon David good mugabo uramaze kubibona ivyo paraporo y'abandi sinibaza ko bisaba views menshi cyane kabisa mugabo naza ko ari uruhande guko peut-être hari deja nko muri uno mwaka n'ijya mbere nkoze clip ya Joe nyene donc cyo kiravyivugira neza hamwe ko ntari plus urumva sindi generation ya YouTube cyane gose urumva entre temps no kumbira ngo no munsi YouTube iri show mu Burundi mugabo umunsi fashe umwanya gato yakikalma kwimvira uraza kubona ko atari kuva kera cyane bimeze uko kuko urumva dufate nk'indirimbo je na Prince twakoze nk'akaba abantu bose baziye ndabatereka pa ikintu kabisa ugiye kuraba ryari twayishize kuri YouTube twayishize ko aciye imyaka 2 twarayisohoye kubera si ntibyari bwabe mu nyene iyo
iyo ritme yuko sortie y'indirimbo iva muri studio mukayanonsa abantu bakayirindira hanyuma gacha kuri YouTube abantu bataje kuri YouTube kuyumviriza rero novuga nti hari abaririmbyi bamwe bagiye kwakira kare hanyuma icyo kigira n'iki plus c'est vrai yuko umuziki ndawumaze nk'igihe kuri kote ya histoire bashaka kuvuga bigi kuvuga buri kuvuga umuntu watari ugiye kubirabira kuri YouTube ukavuga uti nari ko mbona umenga YouTube sijatari exactement ko novuga nti hari ibikorwa bimwe biri mu byangize munini muga byakozwe culture YouTube ribano bitatangira cyane game YouTube game itaratangira rero umva bigace bigenda uko nuko no munsi hariho umuririmbyi ndabite gute nka Berry Music bari kuri Spotify ugasanga abantu bararindira bodi ugasanga rasama views yatari ubunyene kuri Spotify mugasanga par exemple nka Lorilo tufate ko Lorilo yo bata Spotify akoresha cyane par exemple nubwo nibaza ko bayikoresha umunsi umwe aravuga ati nayo muvuze ko Lorilo watariye kuri Berry Music bashaje kuri Spotify ugasanga Berry aramuruta Lorilo tuvuga ati mwatubeshe oya tutabeshe no watari mugabo amateka yiwe yayubatse ubunini byo yabwubatse YouTube game itaratangura rero naho bice biba donc ugombye kumpimira ubunini bwanje kuri YouTube cyangana nawe gacungana nanje cyagora witeze gute wipanze gute kugira basi umuntu ashobore kugira ubwoba agiye kuri account ya YouTube ya Big Zoe anaona namba ni kubwa sana unajiplan yaje uzokwama uko wiyumvira iyo mindset yo kuvuga yuko natanguye kera mugabo no witeguriye gute ga Big Zoe urumva kuko dunia iko inahamia ku YouTube ni kawaida ego ifoko bihinduka bon ukubwira kose soit que nuragihagarika utagihagaritse ugikora uko gisigaye gikorwa ugikora uko cyahora gikorwa urumva ni ibintu bigenda rero urumva nicyo gituma ubona uyu mwaka watanguranye na Tripalium donc indirimbo nakoze hama just nyuma ya mezi abiri donc mars hasohoka sigwanje bien sûr sokanye na album ego rero umva nuko nyene ndiko ndagerageza kwinjira kuri kubandanya nkora muziki nkora uko nahora ndawukora muga no kurespecta ingene ukorwa muri kino gihe mba nico gituma ndafite guti za Spotify hose turagerageza gushiraho ibikorwa alors que mu bajama 10 bicarana n'umuntu wenyine na Spotify irishe mu telefone za gratuit ndabizi zose turazifise yasagara mwafise Spotify irishe mu telefone urumva no kugerageza kwanticipa ko tuzi ko minsi iri imbere uko twese dufite Netflix minsi iri imbere Spotify tuzabifise mu telefone kandi irishe ni ibintu biko biraja rero urumva ndi ready kubaha urutonde rugezweho bw'umuziki donc siri kumvuga ngo binafasha bakiya video najua utaniangusha papa reka urugendo rwa career yawe y'umuziki especially kuri kote ya rap ndasubiyemo kandi wararonse ibako ryo gukora featuring ryo kuja muri album ya General Big Furious si ikintu coroshe kubera yuko ugerageje kumva iyi album ko yubatse irimwo wasanii wo kubwa hari interview wawe nigeze kumviriza uvuga yuko Big Furious kuri wewe nka Chanchomis lakini yongera ama point amwe tumuvuga ko Big Furious kuri wewe nka Chanchomis ama fact amwe yes yo convenka wa muntu ari hariya yavuga ati ego ibintu navuze nivyo urazi hariho abantu bashaka umuziki no munsi tugomba dufate nkawe uno munsi abantu barakuzi c'est influence baramenyekanye ko biganiro ukora n'ibiki mugabo ugasanga par exemple ugasanga bino biganiro par exemple watangiye kumenyekana presque David Gut na Wiz Designer jarabaye umustar kabisa rero hariho nk'abantu hari kote imwe badashobora kumenya donc hari abantu kuri ubu babonye kuri internet abantu bandika ngo Fariyazi ngo na rari join inde ngo nani mukara ibintu nk'ibyo abantu bagace baza ngo umutwe w'abantu babiri mu bisanzwe ngo barashobora kugereranya cyangwa ngo Fariyazi na Sadbi cyangwa nani abo bose ngiye kuvuga nta numwe ari muto bose ni banini abakarore natanze kabo baba Wiz Design mvuga abandi n'abantu banini cyane muganda kugiye yuko iyi muziki iri ko guno iyi style bari buno bari benye bacange babireke ibintu ni Fariyazi yabizanye kabisa ibintu bari buno bose bitagwa R&B kandi byitwara ngaha mu Burundi ndakugiye yuko nabantu bakandi ko baba Silas ndabize atabikora imbere ya Fariyazi mugabo Fariyazi yarumvise Silas rap kera mugabo muri twese ni bake babanje kumva Silas imbere yo kumva Fariyazi benshi babanje kumva Fariyazi
ya mu blaze ibibo yaba ari boutique y'umuntu tuba turabakoze mu boutique y'iwe kabisa ivyo bimenye rero nukuri si nta bintu birebire dupfana turaziranye gusa uko turubaha n'umwe wese icari n'intuzeye mugabo je namwumvise ndi umwana mutoya kwiradi reka mvuge reka mvuge ndavuga simvura udashaka ico gihe ndakubwiye ico gihe bakamiliyoni babibujumbura baje kurondera ubuzima bana tatawe hajya farazalingana shajije ari umustar style style bari bakamiliyoni ubona ari ba dunia nzima rero mujya muhombo rero just leta kuma respect kabisa donc nukuri ibibore yarabikoze iki hama kubera yagumyeho hama yamenye no kwihayemvanta akava muri rap akaja muri R&B akaja muri afro akaja mu biki akamenya nyene ngene hivi anapiga mapiano nje niko nakwambia kila vibe ki tu arakwagaisha change nisi yarashe kwihayemvanta cyane n'ibintu ntuze donc rimwe ngo abantu rero birabagora ingene bamufata umva barongo umuntu mwamuvuze kuva muvuze nko kumenga n'umuntu watari cyane gakundi mwanyu muravika numenga ndi kumenga hari umuntu umenga ari muri generation imwe ndetse n'abahari no munsi gukora cyahari Eriga b'Imana yamuhaye kuko benshi barabivuyemo benshi barabihevye abandi Imana yarabahamagaye ibyo ndakubari rero umva gusa kugira sinje amajambo menshi bijya mu blaza icakwiye gukora yaragikoze amajambo kimubahira kabisa challenges z'amaho mu buzima ibintu bituriza by'amaho yagiye point faible yawe ni abantu batazi point faible yanje batazi Debana nuko mfise ingorane yo kwitaho umunezero w'undi muntu cyane exemple kugira imwe nshaka gusacrifice wanje kubw'uwi wawe donc bashaka kuduha exemple iri réel waciyemo uvuga ati harageze moment jewe da sacrifice ubuzima bwanje kuganaka umunsi umwe mbinza jegeze gira ingorane arayinkura hama bimbwira ari hanze hama bimbwiye ndamusanga okay tambira none ivyo bintu urimo hari cyo nofasha aratwenga cyese nari mu boss nari umuntu watari hama ndiko mbira umuntu ari hanze ko byari cyo no kandi yari ngorane y'amafinance ubwo ntavyo tumenye atukana aba boss bacanye barungika amahera y'ubujumbura barungikiye umuntu hanze urumva hanyuma acarambira ati aratwenga nyene mugabo gutwenga ko nibaza ko ari muri bezo byatari acagira ko arabimbira ati sha wowe urandukira basi n'akadesan rero uwo mufashije nkari halwaye ivo nikamwambia so yakurungikira kuko je naribona ko atameze fresh kabenzo yakurungikira vande akache vande bidira rezi kade kumbe arabisemye n'ibiti n'imvuze mu nyuma je ntabyo no kudara batamuze bwa nabonye ko ameze nabi nambwa cyesanga nibyo sinyenza neze nabi abisigaye je kabindi muhira ndi bujumbura naho ayo dessin ero yobara amahera menshi cyane gose avuye mu mufite wanje ukamusinza kurara hanze muhira hariho sinza ko ibyo mfungura ngine iko mbari ari kuri abavyeyi ari kuri n'ibiki mugenzi wanje twakuranye dufitanye relation ikomeye n'ibiki abacara twemera ati wowe uriarize ko ndungikiye amahera ndi buraya wari muri Afrika amave kuzana kumenga ni bitari byo makusino kubesha ntayo mahera ntayo nari mfise wari umwigoro uratigise yasi hejuru wari umwigoro mugabo rero nararije ko mu bisanzwe mu rutonde rusanzwe ibyo bintu ntabyo bahora bagira kundi bantu kereza aba boss bananiranye mugabo donc cyane byari tuzi umugenzi wawe cyangwa umuvukana gatibana cyane shagira iki mugabo siniko ndabigire no kigira mugasaga muri bon ara nahantu ikibazo ciwe araza guciringa imerere fresh cyane nsigasanga nasigenda jimvira medita agikeneye kijya kintu kwifuka none kironka gute handi niba je ngatangura no kuntakariza umunezero alors que nyene ngorane umeze bien no bugane rero point faible yanje n'umunezero wundi yambwiye manke yiwe ndatena kuyuzuza ko ikibazo cyo biterwa umuti ku buryo rimwe na rimwe rero bintera ingorane rimwe na rimwe usanga nakoze ibintu by'ukuri ntari nsi nguvu zo gukora sinzi umenga hari umuntu w'incabwenge umwe mu psychologue yabisiguriye umunsi umwe niba bita ngo empathy ngo c'est empathy irenze donc ndababara undi ntarenze rero umva
ni nziza yari wowe nababaye muganje nanje nsigaye mu iso kandi ngorane yanje kubera ntena ku munezero wawe nuko ntaza no kukubwira ko ndi mu iso kugira ntubabare ko je ngiye kuri mu iso bica bindemeye je nanje ndi mu iso ntavyo mvuga ko sinjaga kundi baza ko nibaza mu kuriya gisa nkanje gutonga kugira personnel mpatendeka kubwira ngaca imva ni ingaruka byaje nayo hagaze yabo ko ndabigirira abandi ariko nabandi ndabakaje kubingirira byari kuba sawa mugasiko bimeze kabisa. Umuziki wacu nano turimo tutabeshanye n'amafaranga ari muri no muziki wacu n'abafisa amafaranga kiretse ujora yaronse zimana amazi azinje ndakumbadira none turahura n'ama challenges ajanye na côté économique financière amafaranga tugahura na challenge zijanye na society wacu. Society yacu iduponda iratwambia wewe uraririmba na bishasha by'iwawe ibiki mugabo turatrayinga kwerekana abantu yuko dufite amafaranga. Uramaze turagerageza kwerekana abantu yuko duhagaze neza even nifatana na kimwe dufise. Big uramaze go faking a life muri career yawe. Sindabyemera na gatoya mugabo ratwari hano babikora cyubumesha tafise umugenzi y'abisubiriramwo ubona twari uragenda wambaye impuzu umaze kwambara muri interview nkambwira sasa sidacapfuye ntizitabuke ushaka muri impuzu ushaka kubwa interview tugende buhoro akubwira tugende wambaye ugasanga ngo umwe akambwira ngo namwe umupira ngo ukomeze namaze kubona interview ndi wambaye kuri ngo ni ukwambara ubundi nibaza kunye ni habo zose no wamaze kuzambarana ngomba guri impuzu ushasha kubwante sitani wezi ibi bitu ntabiza gushobora ivyo bintu sinama nja kugura impuzu ushasha juste kubwa interview nuze ntabiza kugura kubwa clip wenyene harimo amakarate nande ya gusa uburo ushaka guri impuzu ngire shopping ya interview urumva mugabo ku ruhande rumwe hari igihe hari ndabizi wowe n'umugenzi wanje vraiment ntawe ari kwamukocha gufekinga mugabo urumva ivyo nivyo bitangura kukosha utangura kugwa rero muri uko gufekinga nibiki ibintu nk'ivyo rero urumva kera abastari baratizanye impuzu ko atamakamera menshi yari ahari ntivyakemeje impuzu yari wambaye samedi kucini samedi akayonsoka bo mu Paris nta mafoto yari ahari ukayipasira rero utose dufise Instagram yangize uku bavyogoye ko umuntu uzi undi muntu yambara tutubibona cyangwa wanje undi muntu yambara tutubibona neze rero urumva ari kuvuga ngiye muri iyo game yo kuvuga ngo ebana ni shine mu interview ni shine mu clip pale bitugani musomene yatega interview tatu ndafasha kumwe ngo tatu abizi kandi ibintu nk'ibyo urumva rero urumva ndabizi en fait les réseaux sociaux ziratosha kandi biroroshe kubigwamwo cyatoshe niba wumva umenga natakaonekana kiaina sasa hiyo kiaina na sasa ndio itakumwagia unga sasa niza kukosha ugatebuka gwa ahantu agasobanutse kandi rero kaba wumva agacaje muri ko wuzwe ku umubira dadazi impuzu hageronze kumushorera zibiri biroroshe kugurikirana izo mbiri zingene ndizipenda zimpenzo zikurira ku mwisho cyangwa zikuri halo senga rero bazondi haya dafisa kabona dafisa kadiri ibintu nk'ibyo ukazitora me umaze hanyura bizi impuzu z'abahungu wakeye t-shirt tu yanguke mumweshe ni 35 bare 35 bare kabisa me urumva utanguye kuzura gide n'imipira ibiri ibihumbi 70 juste abo mbere ndawute juste nzo gira interview haba bikubye cyenda gushira hehe urumva rero ndakora rero abartiste benshi turabigwamo n'ibiki ndabizi ko hari abantu barabareka gupost ifoto ngo izo mpuzu damaze kuzifotozanisha ni vyimviro je ntemera kuri mwese n'uburenganzira bw'ibwo biragira ni vyimviro ntemera kuko kubwanje ifoto nijeje kwerekana impuzu wambaye nijeje kwerekana mama wari urimo evenement wari urimo umunezero wari aho hantu vibe yari aho hantu kugira umunsi ifoto iguye muri munsi ndamustura na kabosi munsi kabosi yari atwaye munsi twari bide yari ibintu nk'ivyo kubwanje akamaro k'ifoto nako ifoto ni mama ni gihe twari turimo singende twari twambaye biraherekeza ntiyosa neza twambaye gusa mugabo ibisigaye impuzu ni just kugira ibicu bidahinduka tamusi hazi ibicu bya rouge n'umusi ngo hazi bya mauve bifa gusa kuba ari byiza biri bya bleu kujya nyine impuzu ivyo bidatabutse idacafuye tamotera nabo mwicaranye easy pambana impuzu irakwiye shoka nayo utomboye nk'ubu karonka impuzu umupira umudacuya dacafura useka deodorant corporindani n'abo direct fresh ni hema mambi maze guca mu muziki wawe
iyo moment n'umwana wawe uzomubwira namujuku wagutamwambia agapeti yangu iyi moment nifuza kwingaruka ko kanya muri career yanjye uranaga kuri departement y'abakinira basket musanzwe ya studio akera bacancu baririmbiramo niyo yari hajya nyene sasa nigiye kimwe turanka opportunity sira zitamara na Cedric Band baduconnecte ku muvyo yari arasigara mu studio yari muvyo twaviye tura miravuze saxophone muri ya group ya African Nova donc on va watch murondera cassette y'ama instrumental mukandira na cassette vierge gacha mugenda mwako wahinga après quoi 2000 evo 2001 non 2001 2002 kinonke hama donc agacha genda we afise akaboro nyene kameze nk'iradio kwa double cassette agashira cassette instrumental ni cassette na cassette vierge akagira play kuri cassette instrumental agacagira record kuri cassette vierge hama mwe mukaba mufise y'amamikro turirimbisha muri show ajya sanzwe ngaca muririmba niko baroshise agaca atwaroshise hari hanyuma nta mushaka kugira check mushaka kugira iki akona tuganiriye gisema evanda naenda aho hamwe amakasike akosike instrumental instrumental afika ikiwa mu Afrika kuri kwa mbali ajiri song yako isingi mu mikro ndio mnasikilizia ile sema naambia hiyo sawa muga toujours twari excited twari turyohewe ibintu bitabaho sinona byitamo zari ndoto zisukuri zari ndoto zo mu ndoto twari muri Inception you have kubazi film ya Inception ya DiCaprio Inception ya DiCaprio ebana turarojistra turyohewe umusore twiri wajya kuri departement umunsi wose tutafunguye mugabo umunsi takumugoroba ndyohewe tushikanya kaseti muhira dusanga nta kintu na kimwe yafashe hapo shapiga flow nyingi sana kunasikia furaha unasikia ndio kwa hiyo man tokea leo wenjo superman utakuna fly ya nikaha aho turabakitigira tugure kaseti jeje ko turi kotize ya umesha kugira tugure kaseti ya instrumental ko turi changa tumakesi turi moika donc iyo scenario nayibutse uro munsi sinzi tubangarutse nibuze kuno munsi biririmba aracyumva biteye ubwoba reka twinjire muri career reka twinjire muri album yawe this is the first time ugize album si ikintu coroshe hari abartiste bava hanze badino bavuga ati iyo ni mu artiste afite album ndashaka kumeza ko ari nka identité yemeza yuko categories amsani ujamaye konazo you know byagufasha umwanya ungana gute last week twabaye muri Siren Vibes TV urambwira ati boss let's take a project lakini sijakiachiliwa hivyo boka byagufasha umwanya ungana gute ugira album yose ikwize indirimbo 10 zose ukirangiza album nakebye kuronka uburyo bwo kuyikora nga mu mutwe nari maze imyaka myinshi narayihejeje myinshi cyane ndibaza nyaza ko album yanje mu mutwe nka 2014 yari pre urumva rero mugabo uwo mwanya mbadeje 2014 nakora akazi ko gutonda saa 2 na rentrée midi na rudi après midi ushita ku mugoroba wumva ubihiwe kubera nk'energie yo gukora indirimbo imwe rero harimo nko mezi 3 fakisha kwa mirirwa akora ko kantu ugacusura mu gacerere ibintu nk'ivyo rero hama gacaje mu buryo album irasaba uburyo nyine bwa buryo bwo passer no kuri indirimbo gusa bwo kuvyorosha kubyo ushatse mu pianiste umuzana ushatse mu guitariste umuzana ushatse ko umunsi muri kuri studio ushobora kubafungurira basi bira nyine mukorere muri environnement handi uva ko inspiration uyikamyemo iheze kubyo umunsi album yaheze bihera kuva ko biheze atari musigarura force mu nyumugaragariza gufatanya rero umva album yanje ntiyafashe umwanya muremure muri studio kuko album yanje nayidemaye mu 9 mu 11 yari iheze mugabo nta simbeshe n'abandi artiste barabizi biragoye gukora indirimbo 10 mu mezi 3 kandi zifise umutwe n'amaguru zifise 1 2 iboneka biragoye ushobora gukoza ibintu 10 ataco bivana ikintu nk'icyo mbwa nikora mu mutwe concept narayikoze kuva kera ndiyumvira titre ndiyumvira vibe yo jamwe ndiyumvira du style ntahora nkoreramo cyane nashobora gukoreramo mugabo toujours nta korokeye ma style nta maîtrise ko ntangure kubesha ibintu nk'ibyo rero album yafasha amezi 3 mugabo urumva inspiration si hatevye uburyo atari banga yagutwaye uburyo bugana gutega Big Zoe studio nakoreyemo indirimbo imwe bayirihisha 150
donc zibaye 10 ni 1 million 500 tugize tuharuye aba musiciens nta musicien benshi nazanye mu pianiste rero nazana kenshi mu pianiste na muri 30 balles par chance donc urashobora guharura hama rero navyo ndi rero c'est ma déplacement bito kufanya mabeki reka dufate kama 2 million 500 yego kuri album witeze kuyagarukana gute album yawe niri ku ma platform namwe album yawe waratubwiye tu numero aho tuzoyigurira uriteze ko remo indizi zotuma kanoti kagaruka aho ni bire nasema omboka ya en fait urumva kuma kandi urumva no navuga 2 million 500 urumva harakozwe clip zibiri zo kuyerekeza donc bo bica bija ni biri nko mu miliyoni zine ni buri rero ko amahera azogaruka numva ndavyizeye ko azogaruka numva nizeye ko azonarenga urabizi ko musanzwe ukwizera ari portfolio yawe ari game yanje rero numva ndavyizeye ko azogaruka ndavyizeye ko azorenga mugabo ya system nagize kuzigurisha ku telefone ku batabizi bavyumviye aha icyumviro nagize cyari cyuko unyandikira ku telefone nta nimero yanje narayitanze ndashaka kunesubira muri 61 00 49 48 61 ubusa 4 9 4 8 hama unyandikiye jewe ugacundungikira amahera kuri Eco Cash cyane ni cash album igwa 25000 jewe acenda kurungikira album kuri WhatsApp no kuri email kuburyo na mu telefone wazifuta usura ukazitora muri email yawe ukazumviriza kandi zikagushikira muri karite nziza nk'igi biri kuri Spotify. Yes, reka ndabibutse yuko Big Zoe afise album yiwe yitwa Sigwanje aho igizwe n'indirimbo 10 muri izo ndirimbo harimo video imwe imaze gusohoka ari kumwe na Berry Music indirimbo imeze fresh sana na Tripalium. Tripalium ni muri album kabisa. Tumusupporting yatubwiye numero yatubwiye n'ukuntu ashobora kuziduha ni swat kuri email akadanzi turumukira no kuri WhatsApp ukamuvibinga ndirimbo imeze fresh sana ndirimbo yitwa Sigwanje featuring Berry Music hari akajambo gatangora ukaba uziko nimba kujyama bikuryohera nimba kujyama bikuryohera nimba uhora wibaza ko utinya urupfu mbwa kujyama bikaba bikuryohera bagomba nyizera urupfu bujya akaboroje karanyinje musana kansiguriye aito jewe mu bintu nkunda kuri nosi byinshi bihari neza ko muri top 5 ibintu nkunda urupfu rurimo urukundo urupfu urukundo ruratesa nyine abantu bararutinya batararubona abantu bararuza ta promo rugira kimwe hama harimo rutahura ntushaka kuruhagarika ntushaka kurusigura ntamuze urumva urupfu umuyaga hari ibintu tranquille ma force tranquille kiberenga ntuze gusa urumva igituma urupfu ndarakunda nuko mu mitwe y'abantu ndabizi ko urupfu rusona nk'ikintu kiri negative direct je kubganje vraiment ni urupfu mu matwe yawe rusona nk'ikintu kibi kubganje n'ubuzima bwa no kuvuka cyari gusona nk'ikintu kibi mu buzima bwawe kuko urumva urabizi yuko kuvuka niba bibaho kuvuka byari sanse kukwibutsa yuko urupfu bibaho direct vraiment ni nkuko umuntu yovyara umwana akavuga ati amuce mu mwana wanje agazokwamara umubebe abizi kandi urabizi ko azokura ndoge ni mubizi ko azonakura urabizi iyo ishemenge nibandanye n'ibindi hepfo ati sasa kufanya tubirefu hama ikindi kintu cya kabiri igituma abantu rero urumva nibaza ko abantu biraturyohera kugira ibintu dutinya kugira ibintu bitavugwa kugira ibintu ariko kuvuga ibintu n'udukwegera agasema ariko kuvuga urupfu n'udukwegera agasema okay reka tureke kuvuga urupfu n'udukwegera agasema uwo muna bikubujije dimanche agacaja mu isengero bagacara diba muri kubwira urupfu bwiwe kubona tukiriho wewe muzigura kuvuga urupfu roge gusegera kuri nazo urupfu uzaza urupfu nangora ibirimo barugiriye bad promotion virus promotion virus kubwira abasi nibuno munsi ndicare mu gishasha kiryohewe kinezerewe kandi kitegura umunsi umwe kuzobaho ubuzima bibehe bidashira no ku munsi umwe mware mara twese Kristo yapfuye hala 5 donc urupfu jewe ndiyareze nagore gituma nabivuze muri makijya party ni yuko abantu benshi baratinya urupfu batazi n'icarico batazi nta n'ikintu kimwe bafise ya image ya anterema kuri anterema mfise nako bararira hari umuntu yapfuye nta nari muri abo bapfuye ariko ararira donc wapfuye so babaye ntituzi ideyo uwapfuye ngena bamerewe n'imeze kenshi umuntu yapfuye abantu baramuririra peut-être kuko baza guhomba ivyo yahora baha n'ibiki bintu nk'ivyo mugabo tuzi tabarimo mugabo just ndaguhonje kuri leta y'urupfu wowe uri ngaho utarapfa
Yatuyagiye ari fenomene. Uri ngaha utarafana ndi kuri leta y'urupfu. Iminsi yose mwijoro ugira amasahani cyangwa 5 utazi yuri udashobora gukontrola ikintu kimwe kuri pasa tuto twa utazi bihamota aho hantu utazi abahinjiye utazi abahaciye utazi ikintu na kimwe hari n'igihe n'abasoma binjira bakiba bagasohoka bakarengana ngira bitandukanye n'ubu rero urashaka kuba yakaruhuko mu kujya kwitiro kabujika muni bumeze fresh hasa umuntu yapfuye adutoka buzanga ati aho mbono toka adutoka rero agiye kwigira yigire muri mape situkwa po nara twangalia ko muri yagira kwa bachorea ko muri yagira nilienda acha itu yenu nishajembe hakuna nini wala nini leo kumi mwana michoro yangu acha itu ya michoro yangu hata tata mnaanza kulia anacheza kungamu kumbe ndio nikiama neno kwa zile sonza hapa bakomana kwa clay wanadiaga papa hivi kweli mtoto wangu papa kwa sababu kweli ndio kizolichao papa vile vale akisi wa ndoto tusimama katika toto makimeto mtu anasema umutima uvuga ati usandajamba mukama biragiye kweli je kwa zizo miso ari ahora ni kabyose rero ngafunga ubundi kubundi mubire tu ariruhukiye nk'umubire tu yisinziriye atamuzeye hama mu gatondo azobyuka rero Yego. Bon, ndabizi ko ndinda kujya nshaka kuvuga urupfu nko mugani ko mvuga ice cream ngabo. The fresh so. Yeah, tuko turasupportinga Big Zoe. Big Zoe niyo yabaye mutumire wacu muri HangOut uyu munsi. Big Zoe batuzaniye album yiwe. Big Zoe yatubwiye byinshi bijanye na album yiwe. Big Zoe ndibaza yuko this is the right moment kumusupportinga. This is the right moment kugura album. Jay wanje ndaza kuyigura. Wewe the time is now ugure album kugira dushobore gusupportinga brother mazi yategayite. Ndayibatuye ni indirimbo ya Big Zoe bari kumwe na Chris na Berry Music iswa mazi yatege kanyimbo kako soin sana kako propre yandirimbo frame nizo tumangura album. Yeah, reka tuje muri part 2 ya show yacu. Part 2 ya show yacu tunataka kula vibe imeze neza tugomba tugihigwe tugomba twumve freestyle tugomba twumva jambo meza vuye muri Big Zoe tunataka ku enjoy ya hatari. Brother, you ready? I'm ready. You ready? Let's go. Twende kazi. Yes. Karibu Kabosi yari yavuze ko tugiye mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri nije ndakirongora. Igice cya kabiri cya HangOut. Tukatwagire live ngaha ku bwanyu Big Zoe, kumwe na Paddy, ndi kumwe na King Ego, umwe mu bakoze indirimbo kuri album yanje yitwa Beg ibi nibiki no producteur Ego. Tukatwagire indirimbo ya mbere yitwa Ibisazi. Let's go. Amfashineza ego arumutima bande ingena nkunda bigasiga ubwenge ingena nkunda birarenze all things work together for my good ivyo mbako byose naco hinduri yanje mood ingena nkunda nibisazi birantwenza birandenga umengo ni movie na rukundo rungana no gupfira uwo wakunze yarafise byose nta na kimwe yarabuze asiga byose aza kwisi yambara umubiri asa natwe kubw'urukundo rurenze sinzi ico yabonye muri je muga kuva ngendanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko wiyizi ibyo utarabona nibyo bisazi yaranzuye ndi muzima nyuzuza ubyiwe bwiza je singitinyikiza naho hoba mu mwiza urukundo rwiwe nirusaza uruganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro byakazoza ni Yesu mvuga na undi niwe yatumye GN aririmba singiri wa undi ego arura umutima wanje ubu nguwe akaryosha ubuzima bwanje ingena nkunda n'ibisazi ingena nkunda bigasiga ubwenge n'ibisazi mama kwiganyera sumuti gusenga niyo nyishu hagati mu bibazo ni wewe gusa mbwiye nti yaba ntiteze gutabagwa nawe mba nihevye nyibutse uwo ndiwe nyibutse ibyo wambitsemwo nyibutse iyo ntumye ko wewe unyitangira yo kuvuza ushitse kandi utanguje usozera nyemerera vuge ko atawenzi wahemukiye gushika ubu sindabonye utayu wakwizigiye
mwe mugera waramudusigiye mbe novuga ikino ku musaraba waradupfiriye yacu cika intege ntuzunanirwa ko hariho byinshi tutarakora yacu tumenya mu kwiganyira hari umunyenkomezi muri wewe reka yacu kore cika yacu intege. cika intege ntuzunanirwa ko hariho byinshi tutarakora yacu tumenya mu kwiganyira hari umunyenkomezi muri wewe reka kore amagorwa yacu ni menshi iteka yadukiza yose ibyago n'amakuba ntibizobura kuza mu muriro ntuzosha no mu ruzi ntuzotwagwa komeza urugendo hamwe n'ibyo nzogucira icanzo niko Uwiteka agize gumya ico wahawe gushika kwiherezo agakiza kari hafi kurushaho twizera impera ari ku mpera ico nizera ni kimwe naho data na mama bona umve azodutora izere shikama niwihebe ibyiza n'ibitaraza nawe uzaza niwizere naho izuba rirenze rizosubira riseruke naho bukomeza kwira twe twitega buca nayandire kandi twivange dukore nka Mose yacu cika intege yacu cika intege ntuzonanirwa ko hariho byinshi tutarakora yacu tumenya mu kwiganyira hari umunyenkomezi muri wewe reka kore yacu cika intege ntuzonanirwa ko hariho byinshi tutarakora yacu tumenya mu kwiganyira hari umunyenkomezi muri wewe reka kore. Thank you. Tugire indimwe. Iyi ndimwe publique mbona iyi publique yemeye ntarinze kuvuga tuendelee aho tusiendelee. Reka tugire indimwe, tugire one love. Imwe tu. Yes, let's go. Ikosa rigucisha bugufi One love, one love, one love. isumba izindi tera kwishira hejuru One love, one love. ikosa rigucisha bugufi One love, one love, one love. isumba izindi tera kwishira hejuru track nagombye kuyita my love story chandahindura ndayita one love homie. It's my love story, oh my first love. No, it's my one love. Hari muri rimwe icenda na kane yasanze ndi jenyene kandi jewe nari nkeneye uwo nyumva ze tuvugane. Nari umwana muto je niga mu wa kane abandi bakina je numviriza Dr. Dre. Imyaka yo kwirondera je nasanze igoye cyane sinari bwumve n'ubutumwa ngo mbuhakane. Ibyabigisha byo je ngira ndavyerekane wamenga biteze ko nkosha ngo banyirukane. Ibitutsi n'inkoni byo barabizi cyane batumye nanka ishuri nk'ingene nanka ubukene batuma menya ko inshuti yanje ari jewe nyene. Ikinyoma c'ubuzima ubu narakimenye ukuri kwako nimba kubaho nikumenye. Ntaco bandushije kuko nije mfise mike bazokumva jewe naho nivugira make. Yafashe ukuboko gusa ca ndamenya ico nshaka ampa mike ca ndamenya ico nkwiye kuvuga anshira kuri stage ubu nije ntanga icigwa nutatahura umbaze kubaza n'ukwiga. Ibimbako bibisheje sindavyita amagogwa fata ku buzima nabwo ari bwo bumpaye icigwa. Uwizera atabonye je ndamwita umuhigwa. Never give up naho utoshigikirwa ivy'ubu biragoyera kurya yakuburiye. 72 République du Soleil 93 République du Sommeil 2005 2010 na 15 One love isumba izindi tera kwishira hejuru one love ikosa rigucisha bugufi one love isumba izindi tera kwishira hejuru yewe Yohane na Sergio ekaho hambere twaragimara aba bagenzi b'inkora mutima bagiye batana agakuru mwakoze ndeze uko Kabose yari yatwakiriye yaturetse turidagadura. King Eagle Paddy watwakiriye Kabose yadufashe neza na Jimbere yaduhaye gutesa kwinjoyinga Friday yacu Fidigadem Bombo Clat in the place. It is what it is. Yeah.